kwibutsa abarundi abenegihugu ko iki gihugu gifise amasezerano y'Imana. Ivyo kiba kiriko kiracamwo isi yose irashobora guca mu bisa n'ibi, ariko twebwe nk'abarundi dufise umwihariko wo kumenya amasezerano y'Imana kuri iki gihugu, hama tukamenya ko ubuca bucana yandi, nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Jewe nk'umupatriote, nk'umwe mu bene gihugu kandi nkunda igihugu, ndaciyumvamwo kandi ndafise umutima wo kugikorera no kugisengera. Muri iki gihe nyene ndafise message y'ivyizigiro noha abarundi bene wacu. Bari mu bihe vy'ibura vy'ibitoro, ibintu biciro bikaduga. Muri ico gihe ukaca usanga babarundi nyene tuvukana turi hamwe two twicamwo imice 2 canke 3, bamwe bagatavya ivyizigiro bari bafise kuva kera ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki kandi ari hangagera ku Mana. Vya vyizigiro bikavaho. Ubabwira iki muri rusange no munsi? Ababwira ko muri iki gihe nyene umurundi wese ahamagarirwa gukora uruhara rwiwe. Hari ibibazo dusangira twese muri rusangi, nk'ivyo nyene uhejeje kuvuga, bikora kumwe n'igihugu wese. Ariko kandi iyo turiko turabibamwo, umupatriote wese ntatakaza ivyizigiro. Aravuga ngo ibi nivyo tubayemo uyu munsi, ariko ejo n'undi munsi. None uruhara rwanje n'uruhe? Aho mpagaze, aho mperereye nokora iki? Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, Apôtre Apollinaire. Ndakora mu kije. Amahoro cyane. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Duherukana mu kiganiro musimbiye muri Leta Zumwe za Amerika gukora ibikorwa by'Imana. Bamugiye kumura ikintu kingana no kwezi. Byagenze neza muri rusange? Kwezi kwararenze gatonya kandi ibikorwa byagenze neza cyane. Mwarakoze kudukurikirana no kudusengera. Niza ko cyane. Ako ari nibaza ko bimeze neza cyane. Yego, bameze neza. Bon, igikorwa cyose ntikibura intambamyi, ariko byagenze neza. Uno munsi wambaye ku mupira hariko ikirango cyanditse ko Burundi himbaza. Tumenye ko ari festival, ariko no munsi utuzaniye indirimbo yitwa Burundi himbaza. Kubera iki iyo ndirimbo muri rusange? Igituma cy'indirimbo nuko ari indirimbo y'ivyizigiro, itangariza abarundi n'Uburundi ivyizigiro dufise mu Mana, kandi kwibutsa abarundi abenegihugu ko iki gihugu gifise amasezerano y'Imana. Ivyo kiba kiriko kiracamwo, isi yose irashobora guca mu bisa n'ibi, ariko twebwe nk'abarundi dufise umwihariko wo kumenya amasezerano y'Imana kuri iki gihugu, hama tukamenya ko ubuca bucana yandi, nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Kuri ico ciyumviro n'uwo mutima, jewe nk'umupatriote, nk'umwe mu bene gihugu kandi nkunda igihugu, ndaciyumvamwo kandi ndafise umutima wo kugikorera no kugisengera. Muri iki gihe nyene ndafise message y'ivyizigiro noha abarundi bene wacu. Ego. Nibaza ko ari mu majambo asanzwe ari mu ndirimbo. Abarundi bari mu bihe vy'ibura vy'ibitoro, ibintu biciro bikaduga. Muri ico gihe ukaca usanga babarundi nyene tuvukana turi hamwe two twicamwo imice 2 canke 3, bamwe bagatavya ivyizigiro bari bafise kuva kera ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki kandi ari hangagera ku Mana. Vya vyizigiro bikavaho. Ubabwira iki muri rusange no munsi? Nkuko navuze, ndababwira ko nta mvura idahita, nta joro ridaca. Ndababwira ko muri iki gihe nyene umurundi wese ahamagarirwa gukora uruhara rwiwe. Hari ibibazo dusangira twese muri rusangi, nk'ivyo nyene uhejeje kuvuga, bikora kumwe n'igihugu wese.
ariko kandi iyo turiko turabibamwo umupatriote wese ntatakaza ivyizigiro. Aravuga ngo ibi nivyo tubayemo uyu munsi ariko ejo n'uwundi munsi, none uruhara rwanje n'uruhe? Aho mpagaze aho mperereye nokora iki? Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze Burundi himbaza tuba tuvuze igihugu, ariko iyo uvuze igihugu buvuze umwene gihugu. Muri iyi ndirimbo irahamagarira irangurura ijwi rihimbaza. Iyo tuvuze ijwi rihimbaza rihamagarira umwene gihugu wese kugira umutima wo gukora neza ibyo akwiye gukora munsi ya influence yo kuganza kw'Imana canke guhumekerwa n'Imana, kugira ngo umwene gihugu wese yaba umworozi, yaba umurimyi, umuganga, yaba umurezi, yaba abakoranabuhinga, abatunganya ibya politike, umuntu wese akore ibyo akwiye gukora neza imbere yuko ari abandi ko bavyononye canke batavyononye. We ku giti ciwe akavuga ngo ntegerezwa gukora neza ivyo njeje gukora. Abatunganya ivy'ubutunzi mu gihugu canke mu miryango, umwe wese agakora neza ivyo akwiye gukora. Muri ico gihe aba ariko arahimbara Imana, niko guhimbaza. Iyi ndirimbo rero ikitangaza ivyizigiro, bene uwo muntu ategerezwa guhagurukana akavuga ngo nubwo biriko biragorana uyu munsi, ninakora ivyo njeje gukora ejo impinduka ziraza, kandi impinduka itangurira kuri jewe, hanyuma jewe na influence abandi. Nuko rero twese nk'igihugu duheza tugasanga umwene gihugu wese ariko akora neza ibyo ajeje gukora, uwiba ntasubire kwiba, nuko hari ingorane ziniza. Urumva, kuko umuntu wese muri iki gihe yexprima uko avyumva. Bamwe baravuga ati ko bimeze uku reka ntekere ngende, uwundi tireka mpemuke ndamuke, numva niraba utwanje, uwundi agakoresha umugani uvuga ngo uwuguruye iwe buba bukeye, hanyuma bukeye iwawe, hanyuma ahandi butaraca n'ubundi nturatora inyishu. Umunyabwenge rero n'umupatriote avuga ati nkora ico nkwiye gukora kugira ngo bukeye iwanje buce n'ahandi. Twese dutwenge tugire ivyizigiro, ariko ndabifisemo uruhara. Yego. Hari abandi novuga ko ari nk'aba diaspora baba bamaze igihe kirekire cyane bataza mu Burundi, amakuru baronka kuri social media, baguma bumva ko donc wa Murundi yari ngaha vyananiye yataye vya vyizigiro, yagiye mu mahanga atoye amajambo ameze ukundi. Aba diaspora nabo nubwo butumwa twobagenera muri iyo ndirimbo cyane cyane kubereka ko igihugu cyacu kikiremye kikimeze neza cyane. Ego, abari mu mahanga baba baragiye babitumwe n'impamvu zitandukanye, ariko kandi iyo umudiaspora amaze igihe yumva gusa amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, hari igihe bagira ubwoba ntibumve cyane amakuru yo guhumuriza. Abo nabo iyi ndirimbo irafise message ibaha, ibibutsa ko iwanyu haguma ari iwanyu. Iki gihugu gifise amasezerano yo gukira, yo guhinduka ishimwe ku mahanga. Ibiba biriko biraba uyu munsi ntibiza gufutanganya ico Imana yavuze kuri iki gihugu. Hanyuma uri kure y'iki gihugu nawe ahamagariwe gukora neza ibyo ajeje gukora. Ni ukuvuga ngo iwanyu iyo hari akantu katiriganye, kubera ko ari iwanyu ugumana responsabilité yo kuvuga ati ndababaye, ariko kandi ko ari iwacu sindahatyoza, sindahatuka, kandi reka nanje nkora ico nkwiye gukora kugira ngo iwacu havugwe neza. Ntushobora kugira uruhara rero rwo gutuka iwanyu. Hari rero bamwe mu badiaspora bafise uwo mutima wo kuguma bavuga ati iwacu hakwiye mwe kugira uruhara rwo kuhaha agaciro. Abandi kubera ko bakomeretse bakihutira cyane kumva umenga n'ubundi nta kigenda, n'ubundi narababaye, n'ubundi nta kizoha bagitungana. Oya, iyi ndirimbo nabo irabaremesha ikabibutsa ngo iwanyu ni wanyu,
ukwiye kugira uruhara rwo gutuma haba neza, ivyo hinduka vyiza ubifisemo uruhara. Rero iyi ndirimbo nabo irabahumuriza ibabwira ngo hari amasezerano y'Imana ku gihugu, iki gihugu kizosayangana, iki gihugu ijambo abakurambere bavuze ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ni ubuhanuzi batanze. Dushobora kuba tutarabigenderamo ngo tubitambukiremo, ariko umupatriote wese aravuga ati ibitaraba uyu munsi ejo bizoba, kandi reka mvuge ikintu kiri positive kugira ngo uruvyaro rwanje canke jewe tugirirwe amahirwe yo gutambukira muri ivyo abakurambere bavuze. Ego biba bimeze neza cyane. So ni indirimbo yitwa Burundi himbaza, abantu bayitege ryari ku munsi canke amasaha? Abantu bayitege ejo, iriko irahinyanyugwa ejo, niho izoshigwa ku mugaragaro kuva isaha 12:30 niho iyo ndirimbo izoba isohotse. Tuzohurira ku cicaro ca Shemeza Worship Temple iruhande ya stade Intwari, niho iyo ndirimbo ku mashusho no kuri audio izoshigwa ku mugaragaro ejo ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Kandi kantu ushobora guhimiriza abaririmbyi bagenzi bawe barimba indirimbo mpimbazamana cyane cyane kuri ubwo butumwa utanze uno munsi ubaye wa mbere, ko bakwiye guhacakira gato muri rusange? Abo icyo nohimiriza abandi baririmbyi bagenzi banje bari mu gisata cya gospel, nuko kwitwararika ubuzima bw'igihugu mu buryo bwo gusenga n'uburyo bwo gusamiranya message zihumuriza abenegihugu, message zizana reconciliation, message zihimiriza abenegihugu kubaka igihugu, kuva mu bunebwe, baba abajeune, baba abapapa n'abamama, kubahimiriza kwiga kandi kubahimiriza gukorera igihugu no kugikunda atabujyajya. Ivyo ni bikwiye kuba umwitwarariko ku muririmbyi wese yandika indirimbo canke uwuziririmba atandika, akamenya ngo mu gihe nk'iki igihugu canje ari wo muryango munini, nyiri hejwi nkwiye kumvikanisha. Rero nabahimiriza nabo kugira ngo bagire uwo mwitwarariko iruhande yo gusengera igihugu, ariko kandi baremeshe abenegihugu mu ngabire canke impano Imana yabahaye. Kuko igihe niki, mu gihe abantu bataye ivyizigiro, mu gihe abantu bavuga ngo ejo bizogenda gute, mu gihe abantu bavuga ngo ubukene buriyongereye, ibintu byaduze igiciro, urumva nico gihe nyene umuririmbyi akwiye kurangurura ijwi avuga ngo hariho ivyizigiro mu Mana, kandi iyo Mana yaremye Uburundi niyo iduhamagarira ngo Burundi harageze, ni igihe cyawe cyo guhaguruka mu bushobozi Imana yaguhaye, urangurura ijwi uhimbaze mu bikorwa, mu gukora neza ibyo ukwiye gukora. Abarimyi barime neza mu rutonde, abigisha bigishe neza, abatunganya ibya politike babikore neza, abazigama ubutunzi bw'igihugu babikore neza atabujyajya, maze igihugu gihaguruke gisayangane. Hanyuma amakungu nayo arabe cya gihugu cyahora mu kangaratete, ubu ishusho yaco yahindutse. Tugende twese turabe ibyiza n'ubwiza icyo gihugu gihagurutse kwereka amakungu. Nibaza ko twogira ko tutumira abantu ejo kuza bakaraba indirimbo ku mugaragaro haruhande ya stade Intwari. Yego cyane. Gihe c'amasaha azoba ari saa 12:30. Ego niho tuzoba twibereye. Kandi dutumye amashengero yose. Amashengero yose n'abataja mu masengero bose cyane nibo dukeneye kubera ko bose nabene gihugu, kandi bose barazi neza ko mu gihe nk'iki n'utahora asenga aravuga ati bagabo turakeneye guhungira ku Mana, iduhe ivyizigiro, iduhumurize kugira ngo tuje twogorore, tuve mu byo turimo, tuve mu vya kera,
tuje mu ngendo nshasha yo kubaka igihugu cacu. Ego. So, ikiganiro ni Open Mic, ndagushimire cyane nonga ndanakwifuriza umwaka mushasha na Noel nziza. Nanje ndagushimiye cyane. Urakoze. Asante sana.